Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi muri koraba kino kiganiro kumbonesha kure yanyu Look Media. Uno munsi rero muri kino kiganiro twashimye kubayagira kubijanye n'ubwenge canke ubuhinga budasanzwe bita mu gifaransa intelligence artificielle. Muramaze kubona ivyuma bitari bike muri no minsi usanga abahinga barabihaye ubwenge kigakora icuma nk'imashini nka robo, abatabirake muraza amarobo ko atambuka, hariho amarobo akora ibikorwa bitandukanye. Ni ukubera ry'amarobo babahaye abahinga bayakoze bayahaye ubwenge bita intelligence artificielle. Uno munsi rero turiko tugomba tuyage kubijanye na intelligence artificielle. Mbega umuntu avuze ati intelligence artificielle abantu botahura iki? Mbega ni iki neza na neza? Mbega iyo intelligence artificielle uno munsi abantu turayikeneye? Ubwo bwenge turabukeneye ko tubukoresha mu vyuma bitandukanye? Mbega ikindi kibazo, uno munsi ahisi igeze, umuntu arashobora kwirengagiza ubwo buhinga, ubwo bwenge, iyo intelligence artificielle iri mu mamashini dukoresha, iri mu matelefone dukoresha, iri mu bitari bike dukoresha, umuntu arashobora kuvyirengagiza? Ico ni ikindi kibazo. Ikindi kibazo, nko mu bijanye no kumenyesha amakuru, umuntu arashobora kuza ati mbega intelligence artificielle hari ico ifasha mu bijanye no kumenyesha amakuru? Ico mwamenya coco kirahari ico ifasha, mugabo kandi n'ububi bwabyo ntibubuze. Ikindi naco, ikindi kibazo umuntu ashobora kwibaza, uno munsi tugeze mu kinjana ca 21 mu mwaka wa 2025, mbega umuntu arashobora kubaho atariko arakoresha ubwo buhinga canke ubwo bwenge bita intelligence artificielle? Mu guheraheza ikibazo umuntu ashobora kwibaza, mbega muri ubwo buhinga hariho ico umuntu yokwirinda? Ubwo buhinga hari ububi bufise? Ko tuzi vyiza, mugabo inyishu zose z'ibi bibazo tugomba tuzihabwe na Padiri Dieudonné Niyibizi, numwe mu bahinga mu bijanye no kumenyesha amakuru, akaba kandi nibi bijanye n'ico bita intelligence artificielle afise ico abiziko. Niwe rero tugomba tuyage kugira ngo dusigurire neza neza bijanye n'ubwo buhinga, yongere atwishure kuri ibi bibazo byose mpejeje kwibaza, kumbure na mwebwe mwahora mwibaza. Kaze. Patiri, uno munsi twaje kubegera kuko twarigeze kubona igihe kimwe muri ko muratanga icigwa ku bijanye n'ikintu bita mu gifaransa intelligence artificielle. Dutangure tubabaza, mbe mu Kirundi intelligence artificielle umuntu yoyita gute? Intelligence artificielle ni ijambo n'amajambo y'igifaransa kugeza ubu novuga nti atararonka ikirundi cayo, kubera ni ubuhinga bushasha no kwisi ni bishasha. Rero mu Kirundi nta muntu n'umwe arabitomora neza ngo abivuge mu majambo abantu boca bashoka bumva bohurizako. Ni ubuhinga, ni ubwenge burengeye ubwenge bw'umuntu, bwigana ubwenge bw'umuntu, mugabo kandi bugakoreshwa n'umuntu. Urumva nkaho nta jambo nta ndangura kintu tomoye noronka mvuga, mugabo ni ubwenge bwigana ubwenge bw'umuntu, mugabo kaza buburengeye, mugabo kandi bukaba bwarakozwe n'umuntu. Umuntu havuzwe rero intelligence artificielle yo kumva uki neza na neza? Umuntu yoca yumva yuko ni iterambere ry'ibi vyitwa informatique, gukoresha aya mamashini bita ordinateur. Mugabo ro ku rugero rwaho izo mashini bazishiramwo ubuhinga butuma zikora ibintu vyinshi mu mwanya muto, mbere zigakora n'ibintu umuntu atoshobora. Aho umuntu ageza coco kigaca kibikora neza gusumba, kikashika kure, maze ugasanga kije rero umengo kirasumbije umuntu, kuko hari naho umengo gifise ubwenge nk'ubw'umuntu. Hariho rero, reka mbere novuga nti duhere kuri ivyo bitamwe bita amarobo. Amarobo no kuvuga ngo ni ikintu cikoresha, mugabo kandi baba bagishizemwo ubwenge, ubwo buhinga butuma co nyene gitambuka nk'akarorero, ukabona kiko kiragendagenda, ukamengo kirazi iyo kija kirazi ubwenge, mugabo n'umuntu aba yarabishizemwo. No kuvuga rero robo ingene zikoze, zirafise nk'amaso, nuvuga ibintu bibona, canke zirafise nk'amati bikumva nk'ugwamururi aho hantu kubwo bwenge bashizemwo, canke zikamoterwa n'ibiriko biraba. Hanyuma igaheza rero bakaba barashizemwo ati niwumva ibi uzocugira ibi, niwabona ibi uzocugira ibi, niwashiraka hari ikintu kimeze gutyo kakibona uzocugira gutya. Ubwo bwenge urumva ko ari umuntu abuhingura, mugabo cyo kigasigara kibikora, ugasanga kiko bikora neza ku rugero umuntu atobishoboye. Hama rero ubwo bwenge tubushize rero mu mashini z'ubu, maze zigasigara zikora ibintu byinshi
bija muri urwo rugero mugabo biteye imbere gusumba ukamengo bimeze nk'abantu kuko amarobo urumva arabona nk'uko abantu babona. Amarobo barashika ku rwego yiyumvira agateranya ibintu akavuga ati iciza cobiki kirya ndakiretse kubera bayabwiye mu bihe nk'ivyo ingene yoza arakora. Robo nk'akarorero nako ubwo buhinga bugafata nk'akarorero umuntu agwaye aryamye ku gitanda agomba koroke kikamusama nk'akarorero urumva nkaho niho umengo ni intelligence umengo n'ubwenge umengo biraza ubwenge mugabo vyahinguwe n'umuntu cyo gituma bitorengera ngo bidutere ubwoba kuko bikorwa n'abantu. Ubwoba burimwo nuko vyohava birengera umuntu umwe abigenzura ugasanga ku bw'ubwo bwenge bifise bwo guterateranya ibintu vuba na vuba bishitse kure maze ugasanga umuntu asigaye arengerwa n'ico nyene yakoze. Yego umuntu avuze rero yuko intelligence artificielle ubwo bwenge buri mu mashini ari ngirakamaro ntiyo yihenze uno munsi. Isi iratera imbere ubuhinga buratera imbere mu myaka 50-70 iheze aho ubuhinga butanguriye bucane cane ubu bwimi vy'ama informatique butanguriye biragoye guhagarika. Isi rero ni kuri kiragenda kuvuga yuko umuntu yovuga ngo yobaho bitarimwo canke yovyirinda canke yoba mu yindi si bitarimwo biragoye kuko ni kwisi igenda. Ico umuntu yokora ubu no kubimenya ubwa mbere kuvyiga umuntu akamenya ivyo bintu ni biki kubera iki biriho ababikora barondera iki mbe iciza kirimwo n'ikihe ikibi kirimwo n'ikihe tubikoreshe gute. Nibaza ko ari iyo nzira nziza umuntu yocamwo nayo ahandi biriho kandi ababikora bobo babikora kubera babona biza gutorera inyishu ibibazo bimwe bimwe naho rero ku rundi ruhande usanga bishobora gukwega izindi ngorane mugabo hariho inyishu z'ibibazo ziba zabonetse. Ego Pati umuntu agize ubwo bakiyumvira ati ngira ngo umuntu aravye ko ubwo bwenge ngene bukora umwatubwiye mu marobo ugasanga arakora ibintu nk'ivyo umuntu akora mbega umuntu agize ubwo ati ubwo bwenge ko mbure buje gusubirira umuntu yoba yihenze. Gusubirira umuntu nivyo hariho ibisata hariho n'ubuzi ivyo vyuma ubwo bwenge ubwo buhinga buriko burasubirira abantu kandi abayiga nk'ivy'amategeko abiga agateka kazina mu canke abagerageza kwiga ingene abantu bubaho neza usanga vy'ukuri hariho ubuzi buriko burafudika hariho ubuzi buriko buragabanuka hariho abantu akazi bakora imashini zizogakora neza gusumba kubera zateye imbere zaronse ubwo buhinga muri zo zituma wewe ivyo urinda guharura ukarondeza ukegeranya ukagira yo yibikora umwanya mutoyi. Mbere tugeze naho usanga zandika n'inyandiko zikagutegura urwandiko ugasanga ni rwiza. Ugomba kumenya ibintu kurondeza nk'akarorero reka dufate muri iyo intelligence artificielle tutagumye tubivuga reka dufate akarorero kamwe benshi mbere bakoresha mvuge ivyoroshe. Ugomba kumenya mbega Raymond Prosper ninde igaca ikubwira iti ni naka iragenda ahantu hose handitse izina ry'uwo muntu kuri internet ahantu hose bakwanditse iravyegeranya byose icibishira ku rupapuro rumwe ivuga iti ni naka ubikuye nabitoratoye hirya no hino ahantu hose bamwanditse nyabujya ufata umwanya wo kurondeza kuri site ya mbere iya kabiri iya gatatu iya kane ukazovyegeranya iyo bikoze mu mwanya mutoyi ako nakaroro gatoyi usanga ifasha canke utinyandika integura impapuro 5 zisigura iki kintu ni giki irabi ukayibwira iti ubinyandikire mu mvugo nziza yo kwishure y'umuntu yiga mu ishure ukoresha amajambo makuru nshaka kubona mwo naya hanyuma ukoreshe inyandiko z'uyu muntu uhagarare kuri naka igaca ivyegeranya byose neza ikaguha impapuro 5. Urumva ko nko bijanye na redaction ukwandika ico cuma kiza candika kandi kubera gitoratora mu vyanditswe neza gusumba najya amategeko yo kwandika indimi kikaba kiyazi neza kandi kikaba kitihenda kuko ni icuma gikora uko bakibwiye. Urumva kiza gisumvye umuntu yihenda yiyumvira kikamurengera rero none rero ubwo bwenge buriho kandi kubuzi hariho ubuzi buriko buramera neza kubera bica bigenda neza muga ku rundi ruhande hari abantu bariko barirukanwa mu buzi bariko barataha
imashini ziriko zirabasubirira. Hari ibyo ushobora kuvuga nabi imashini ikabivuga neza ikagusumbya, ukabwira ati sigurira abantu bereke n'amasanamu y'ingene ngaha hameze ingene hakora. Imashini ikabikora neza gusumbya umuntu, bati we genda muhira twaronse imashini ibikora neza gusumba. Mu gisata ca tourisme c'ingenzi, imashini ziresigura neza ibintu ahantu gusumba bajya abantu bafasha, ikavuga ikerekana, ikavuga ikerekana. Mu gisata ca publicité, mu bihayanishwa, imashini zisigaye zitanga ibihayanishwa gusumba uko umuntu yobikoze yobivuze, maze bagaheza rero abantu bakabarungika muhira. Mu gisata c'amategeko, imashini zirafata amategeko ku mutwe zigaca zinayegeranya yasa, zigazibwira umuntu ati kuri ico kibazo ufise ngo kuko amategeko avuga gusumba babandi bitwa bavoka. Naho rero biriko biragenda mengo birafise akamaro, mugabo ku rundi ruhande hari abo biriko birirukana ku kazi. Mu ijambo rimwe birateye ubwoba. Oya ntibiteye ubwoba no kubimenyera, kuko naho bimeze uko hariho ubuzi bushasha buriko buravuka bufatiye kuri ivyo vyuma. Urumva ntivyikora, uwabikora nakazi. Bijitsi wawe ntivyikoresha, wewe ubikoresha. Urumva hariho akandi kazi. Hariho ubuzi bwinshi rero buriko buravuka, ibikorwa bishasha bitahoraho abantu bagiye kumenyera gukora, kubera ubwo buhinga buvutse buca buvukana n'ibindi bikorwa. None rero hariho twovyita ni transition izoba, no kuvuga no kujabuka tukava mu buryo twari tumenyere bwo gukora tukaja mu buryo bushasha bwaho tuzoba mw'isi irimwo ubwo buhinga, maze tukakora dukorana nabwo, umukozi akamenyera ubundi buryo bwo gukora. Hariho n'ivyo ubuzi buzofudika kandi abantu bakaja mw'ibarabara. Amategeko ngira ngo y'akazi azobaburanira, azobafasha. Mugabo hari ibindi vy'iterambere bizoba kubera ubwo buhinga bwaje. Iki kiringo rero turimwo urumva n'ikiringo kizosaba ko abantu bagenda bitonze kugira ngo ntihagire abantu bagwa mu mporero. Eko murakoze cyane. Pati, mu byo mujejwe musanzwe mbere munakora ngira ngo cyane harimwo kumenyesha amakuru. Umuntu abise umenyesha amakuru ngira ngo ntiyoba yihenze. Mbega ubu bwenge turiko turavuga, ubu buhinga busa n'ubwenge bw'umuntu, mbere hamwe hamwe bukaruta n'ubwenge bw'umuntu, muri iki gisata cyo kumenyesha amakuru hari akamaro bwa bufise, hari ico bufasha? Egome hariho ico bufasha, mugabo hari n'ikindi buzokwica nko turamye turabivuga. Mu gisata cyo kumenyesha amakuru, intelligence artificielle iratuma umuntu aronka ikintu vuba na vuba. Biratuma umuntu aronka amasanamu mu mwanya mutoyi kubera arabaza ivyuma bigaca biyamuha. Biratuma umuntu ashobora no gucapura ari bicapa agomba bimeze gutya kikabimukorera nkuko agomba. Eka mbere n'amavideo, amasanamu agenda bikayamukorera vuba na vuba, nk'ibyo bita les illustrations, no kuvuga amasanamu asigura ico ushaka kuvuga. Aho rero biteye ubwoba cyane cyane muri umwuga wo kumenyesha amakuru, nuko harimwo ugukora inkuru zitarizo kandi kikazikora neza, ifoto zitarizo kikazikora neza ukamengo nizo, amavideo atariyo namba mugabo bikakugora kugira utore ko atariyo. Ivyo bita le deep fake, no kuvuga inkuru itariyo mugabo nziza cyane, bisane womengo nivyo mugabo vy'ukuri atarivyo. Ubwo buhinga rero burabishoboye, mbere biratera n'ingorane, biko biratera n'ibibazo, aho bashobora we kukwagiriza ko warahanaka, wari kumwe na naka, wari kurakora ibi bintu mugabo vy'ukuri utariyo. Mugabo kubera ubwo buhinga bushobora gutora amasanamu yawe usanganywe bugaca buyakoresha ivyo bintu. Urumva ko mu mwuga wo kumenyesha amakuru ashobora kuvuga ibintu bitabaye mugabo ukaba bifite amasanamu, ukaba uwo vyerekana. Nanumva ni ikibazo gisaba agatima runtu n'agatima ko kumenya akazi, professionnalisme na conscience professionnelle, kugira ngo umuntu ashobore gukora akazi neza ntiyishinga ubwo buhinga. Ikindi naco nuko bushobora gusubirira umumenyesha amakuru, akarora ashobora kugenda kurondera amakuru, ugaheza ico cuma kikaba arico kiyategura kikayandika. Mbere hariho n'ibindi vyuma rero bisigaye bivuga nka wewe, bakabihijwe ryawe bigaca bivuga amakuru. Urumva ko nk'ivyo si vyiza aho umuntu azumva amakuru ashikirijwe n'ivyuma kandi twari tumenyereye kuyashikirizwa n'abantu. Urumva rero uwo mwuga hariho egome ivyo biriko biradufasha vyiza, mugabo hose no kuraba umuntu akaraba ico bakibereye, akaraba yuko umuntu aguma ari umuntu aguma n'iteka ryiwe, kandi no mu kazi n'ukuri ivyo bavyiza abakozi badasubiriwe n'imashini, kubera akazi gakorwa n'abantu, kagakorerwa abantu, kagakorerwa mu bantu, niko rero kokorwa neza. Uyu mwuga rero uri mu ya mbere washikiriwe cane n'ubu buhinga, kubera ari kwandika imashini nazo zikaza zandika neza
kubera ari ukwegeranya amakuru zikaca ziyegeranya neza, ari gutanga amasanamu zikayakora gusumba. None bisaba ko umuntu yitonda ntasanga ariko arahuvya abantu kubera akoresheje ubwo buhinga. Ego Pati, aho tugeze mu kinjana ca 2021 turi mu mwaka wa 2025 no munsi, ubu buhinga mwadusiguriye ko bugeze ku rwego rukomeye ruhambaye. Mbega uno munsi umuntu arashobora kuvuga ati jewe ndashobora kubaho ubwo buhinga ntabukeneye akabwihoza, birashoboka? Kumbure iwacu biracakunda kubera ntibirasanzara ngo bikwire hose. Mugabo ntushobora kubwihoza kuko birizana. None mu telefone ufise ko birimwo, kandi uzosanga iyo telefone nyene ari bwikoresha mu buryo ikora, wumva ntushobora kubwihoza. Ni nk'umuntu kera yavuze je sinzigera nkoresha telefone yo mu ntoki, akayanka. Mugabo benshi bagiye baragera aho bavuga ati none nzobaho gute, reka nta kundi, reka ndabikoresha. Nubwo buhinga bizuza uko nyene bigende byizana. Mbere nico gituma novuga nti vyiza bwo kwigishwa hose, maze n'ibisata byose vy'ubuzi bakamenya ko bubaho. Umuntu agatangura kwitega buke ingene yoza aratora ibyiza yigizayo ibibi birimwo buke. Naye handi nitwagomba kugara bizoza giturumbuka dusange ntituri buronka umwanya wo kuvyinjiramwo neza. Hariho mbere n'abafise n'ubwoba kuko baravuga yuko bazogenda bakabuhingura kugeza ku rugero rwaho nk'akaroba bikoresha nko mu ntambara, ugasanga barabirungika ivyuma bikagenda bikamara abantu, naho birasa ntihagire ingorane kuko nta muntu urashe, nta muntu ugiriye nabi, umwansi wabagumyeho. Maze iyi ntambara biyumvira ifatiye kuri ubwo buhinga ikazoba intambara mbi ku bantu. Aho tuvuga ngo umuntu yobaho bitarimwo, ahubwo mengo umuntu yokwiyumvira ingene ababihingura bo kwigishwa bakahabwa umutima kugira ngo barabe yuko badashobora guhitanisha inosi kubw'ubwo buhinga. Ababihingura nyene bo nyene baramaze ku rugero rwaho bavuga bati tuzohava dusanga dukoze ibintu na twebwe bidusiga. Hamwe nk'uko uba ufise umwana akiruka akagusiga kandi yari umwana wavyaye, ugasanga ariko aronona ibintu akakunanira gufata. Donc ubwo buhinga c'est une technologie qui ne sera plus maîtrisée par l'homme. Igihe azogera igihe umuntu atagishobora kubugumya ngo abari wabutumbereza maze bugakora ibyo bwigombeye, ico gihe isi izobiri kiragenda. None rero ababikora bogira urugero bagerako ivyo ubuhinga byose bushobora, byose si vyiza, byose ntivyokogwa. Ico technologie cyose ishobora gushikako cyose ntitwogikora kuko tuhava dusanga turiko turakora ibiduhitana bidusambura. None rero umuntu yoza arageguza mu gukora, agakora ivy'isi ikeneye, ivyo abantu bakeneye. Mbere hari n'abagera kure bakavuga bati by'ukuri hazogera igihe isi hagarikwa n'ubwo buhinga, kuko uko bazogenda barabukora buzorengera umuntu, hama isi habe ifata umurongoro yishakiye, kuko ivyo byo nivyo bisosekara bigenga isi. Yego, mu guhera heza Pati, muratubwiye ubwo buhinga neza neza ingene bumeze, muratubwiye mbere n'ubwiza bwabwo, hariho n'ububi bwabwo mwatubwiye. Umuntu none mu kubukoresha yo kwirinda iki? Ico umuntu yokwirinda mu kubukoresha, yoraba yuko butariko buramubuza gutera imbere. No kuvuga bitariko biratera bwa bunebwe bukwiye. Nk'akarorero dufate nk'ivy'ijambo ry'Imana, waje kubaza Patiri sivyo? Je ngomba kuronka muri Bibiliya ndangira ahantu bavuga ibijanye no gufasha abagwayi, ingene umuntu yoshigikira umuntu agwaye akamuremesha. Hakuja gusoma Bibiliya mvuze nti mpa karongo, bira imashinira bakaguha ubwo nyene, ugasanga uciye ukoresha ko nyene mpa karongo kavuga ibi ugakoresha ko nyene. Bibiliya ntuzigera uyisoma kuko izokwama iguha karongo. Ico gihe tuzogira ngo twarasomye turazi ibintu, mugabo tuzi ubuce twagiye turahabwa n'ivyo vyuma. Hagusoma igitabo ugaca ubwira imashini ngo mpa icegeranyo, mpa mu majambo makeyi, irabiguha. Mugabo urumva ntuteye imbere ntusomye, nta bwenge ufise. Ikiza ubwenge nico cuma. None rero umuntu mu kubukoresha yoreka akareka kugira ubwo bunebwe, biratera ubunebwe. Kuko usanga umuntu agomba kurondera inzira yoroshe. None rero mu yisi y'uno munsi uku kuntu ko kurondera inzira ya hagufi, inzira yoroshe, inzira inyaruka, kugira inguvu nkeyi, biratera ubujuju. Kandi bizotuma dusubira inyuma, dusange umuntu hagukura ngo bari bakoresha ivyuma asigara igikoresho c'ivyo vyuma. None nico mbona umengo kihambaye cyane,
nous ne devons pas être instrumentalisés par les appareils mais les utiliser nous-mêmes. None rero umuntu nuwokura akagira ubwenge agategera ibintu akamenya icyo arondera akamenya ingene abikora akamenya ko abihagarika. Hariho umwanditsi yavuze ngo ntimutinye intelligence artificielle, nimwazimya amatara bizoca bizima, nimwahagarika umucanwa bizoca bizima. Umuntu niwe agenga isi, umuntu niwe akora, niwe yabihaye ubwenge. Mugabo kandi mu kubikoresha kwa misi yose buke buke, abantu benshi basigaye baracitse udupapuro kubera batiyumvira ngo bashike kure, byose babazicuma kujya ko mwana atakizi kimwe guteranya kimwe acava ngo mpanteranye ndabe. Iyo rero siyo nzira y'umuntu, siko gukora ko umuntu, siko umuntu yabwizwa kumenya. Nibaza yuko mwashoboye kumenya ibitari bike ku bijanye na intelligence artificielle, bwa buhinga bwa bwenge buri mu mamashini, buri mu matelefone, buri mu vyuma bitari bike basigaye bakoresha canke dukoresha mu buzima bwa minsi yose no munsi, harimwo amarobo n'ibindi. Nibaza rero yuko vya bibazo byose nibaza imbere yuko ikiganiro gitangura mwashoboye kubironkera inyishu zitomoye duhejeje guhabwa na Padiri Dieudonné Niyibizi. Nkaba ndamushimiye cane, nongere nshimire namwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro by'imbonesha kure yanyu Look Media. Nshimire kandi na mugenzi wanje Ciza Niki yatumye kino kiganiro kibashikira atankomanzi. Murakoze naho butaha.